hari abantu benshi ejo twashoboye kuba dukora video y'ingene ushobora kuyicekingira resulta za green card ariko kandi ntibabitahura neza. Uyu munsi guys turaza kubicako ariko kandi uvyumve ko nimba warataye ejya confirmation number baguhaye hari uburyo ushobora kuyigarura. Nimba utibuka aho wayishize hari uburyo ushobora kuyigarura ukaraba result canke resulta ziwawe. Aha anya ndagarutse ndakwereka ingene ushobora kugarura ijya confirmation number. Birashoboka ko hari ahantu wiyandikishije bakaruguha ku rupapuro ukaruta canke bakayiguha PDF bakayiguha kuri WhatsApp ikaba expired canke WhatsApp gasanga yarahindutse ugasanga ntukizi aho wayisize. Benshi bariko barahura n'ivyo bibazo. Tubibutsa ko plus de 700 personnes canke ibirenga ibiharuro amajenero by'abarundi nibo bashoboye kuba bapasa muri green card. Sinzi ko mwabonye liste buri gihugu hariho liste igenda baratanga buri gihugu abantu baba bapashije. Uyu munsi ndavuga ati hari utubazo usanga abantu babaye selection ariko ntibamenye ko babaye selection. Tanke nta email bafise ugasanga barataye iyo confirmation number ugasanga baciye babireka. Ariko uyu munsi ndaza ndabereka gute ushobora kugarura confirmation number yiwawe. Ariko kandi ku bantu batatahuye ejo ingene ushobora kuverifya ingene ushobora kuverifya status ziwawe canke results ziwawe, uyu munsi muze kuraba inyuma y'iyi video. Inyuma video yatanguye urashobora kuverifya. Ariko kandi hariho nabandi bagize ikibazo cha authentication cyangwa ijya code ya nyuma ushiramwe ijya ihinduka selo buri mwanya winjiyeko. Code ya authentication baguhaye siyo nk'ubu bibaye rojete wokoresha. Ndaza kuba ndabigarukako ariko kandi tugaruke ku kijanye n'ingene ushobora kugarura confirmation number. Shalom shalom, nizera ko mumeze neza. This is World Vision TV online, making sure ko amaze kubukora sabone. Please to go together. Ikintu ca mbere banza gukora ukore sabone please, ndabigusabye. Hama kandi ukore like canke j'aime nimba YouTube yawe uri mu gifaransa, hama usige commentaire eske ubibona gute. Ivyo ibiriko birakugora ni ibihe? Ibi bintu biraza kudusaba ko tuza kuba dufashanya kugira ngo iki gitigiri batoye ngaha mu Burundi gishobore kuba accompli canke bose bashobore kuba babitahura n'ingene bashobora kuraba resulta zabo kuri Green Card Lottery 2026. Guys mufashanye please. Iyi video urashobora kuyisharinga abandi please, ukabereka abandi babikora gute. Singombwa mudushikira ahantu mwakiniye no nawe urashobora kuverifya. Singombwa unshikire kugira urekipere ibi ntuze confirmation number yiwawe. Ariko ikintu cyambere uteza kubufisa uribuka email yiwawe please. Muntu mugukina utikibuka email yiwawe amahigwe ni make nimba warataye rujya rupapuro. Kugarura ijya confirmation number baguhaye uteza kuba ufise email ukiyibuka. Hama amazina yiwawe yo ntushobora kuyibagira, naho wavukiye itariki cyangwa umwaka wavukiye ko ntushobora kuzibagira. Twagiye rero nizera ko mwamaze kubora mukora sabone. Ikindi kintu no babwira muyishikane kure, mukore partage abantu bose bayibone. Hari abari mu gihugu bariko baranyandikira twobikora gute, hari abatari mu gihugu nabone banyandikira ati twobikora gute. Twagiye rero kuri ekra zanyu twatanguye uraja muri Mozilla Firefox ntibisanzwe kiyandikira muri Google yawe Green Card Lottery 2026. Aha umaze kuyandikamwo nkuko mubona kuri ekra zanyu hari hantu handitse electronic diversity visa, hariho nandi handitse check status please. Aka kantu mugende mukumvira swat uraca kuri electronic diversity visa cyangwa ugaca kuri check status. Kubera iki tugiye gucheckinga status wacu ahantu mugende muraharaba neza please guys. Aha nta kigoye kirimo. Iki ni gikorwa kidashobora kugutwara iminota irenze 3 ukaba wahejeje guchecking. Ariko icitonde ni etape par etape. Uteza kufisa ya confirmation number yiwawe nk'ibisanzwe ukagira continue. Turiko turagendana mwese murayibona kuri eklazi wawe. Nubwo woburi ahantu hatari connection ariko urarindira. Nivyo connection ntiba yoroshe ariko
urarindira. Nanje mashini wanje urabona ko network ntibwimeze neza, ariko tutegezwa kurindira. Iyo ugeze ngaha rero ndagaruka kuri ba bantu ba mbere nakoze ya video ya mbere, ndabereka ingene ushobora kwicekingira. Hari amakaze ane ndagisubiyemo iki kintu. Hari confirmation number, aho ushira confirmation number, hari aho ushira confirmation number murabibona kuri ekra yanyu hari aho ushira last cyangwa family name, nirya zina ry'ikirundi ufise, nimba ari Nahimana nayivuze, nimba ari Irakoze nayivuze. Hari aho ushira year of birth, umwaka wavukiyeko guys, umwaka wavukiyeko. Inyuma yaho kane ni authentication. Iyi authentication urabona ngaha iyo bampaye iyi RN35CB niyo shiramwe. Ku bantu byagiye biragura kuri authentication bashiramwo iyi wanje, ijya menya ko ihinduka, ijya authentication irahinduka uko winjiye ku checking authentication. Ni guys, izi ni platforms ziri social media, ni rezo social. Hari kuntu iba iri program, iyo wewe authentication ukoresha mu guchecking siyo ubundi aza gukoresha. Ibi ni ibintu bihinduka. Hama iyo umaze kuvyuzuza nta kindi ugira kuri submit. Ariko tugarutse ku cigwa cacu, ni ku bantu mwataye zijya confirmation number, ku bantu usanga zarafuditse, abantu mushaka kuzigarura, nivyo munyandikira muri beshi, ariko nkozi video pour dimo uyikurikirane neza. Hari ahantu kuri confirmation number kuri train ya mbere handitse munsi forgot confirmation number. Warayibagiye naka kantu kaza kuba kadufasha, forgot confirmation number. I repeat it again. Uja kuri confirmation number munsi hari akantu gasurinye kanditseko forgot confirmation number, niko uheza ugaklikako kugira ngo kwisanzo mu kirundi forgot confirmation number warayibagiye gute rero ushobora kuyigarura. Guys ahantu samara nahone dufise amapoint ane, ariko hari ya gatanu shiramo authentication. Bitandukaniye uri kura verify, hari parti zine, aho shiramo confirmation number, aho shiramo izina giwawe rya mbere ry'uruharo, aho shiramo umwaka wavukiyeko, ariko kandi naho shira authentication. Bitandukanye no ngaha, aha baraza kubwira diversity visa program year kuri po ya mbere, aho utoramwo umwaka wakiniye kushaka gucekinga cyangwa kuyigarura. Ku bantu bakinye 2026 na bagira ya 2026 naha, ku bantu mutaravye ya 2025 naha, ku bantu mutaravye others ari hano handitse other. Ku bantu mwakinye 2024 urashobora mu gihe wiruka email yawe guys, urashobora kuyigarura. Ariko uyu munsi kitwenteresa ni 2026 kuko turi naka karikoshe, cyangwa ushaka kuverifya 2025 ukosha ngaha 25. Murayibona guys, muriko murayibona kuri ekra zanyu. Hama kandi twiki twenteresa ni ngaha 2026 nuyuhe mwaka ushaka kuverifya, ni 2026 ucukosha ngaha. Hama tuca tugaruka kuri point ya kabiri, name, amazina yawe. Hari provide the primary answer name exactly as entered on the electronic device visa answer form inquired punctuation. If no name was provided, select the checkbox below. Aha bishatse kuvuga iki? Aha utegezwa kuzuzamwe ya mazina yiwawe. Kuri hari ico bitwa last name canke bar family name. Family name ni iryo zina giwawe ry'uruharo. Nizera ko ibi mu bitahu. Hiyi wanje iry'uruharo ni Nahimana. Namaze kurishiramo. First name nta kindi bisabwa. First name nta kindi bisabwa, ni Pasteur. Mu gihe bimeze nk'uko hariho abantu usanga bafise amazina atatu, amazina ane, hari ico bitwa middle name. Amazina ane ushobora kuyacishiramo ya mazina ugasanga ahantu nk'uwitwa Girugwishaka Gael Rachel,
yose urayashiramwo ngaha mugaje ntajyo fise cankosha ngaha ntabimeza neza ko ata middle name ifise je mfite amazina abiri hari ry'uruharo na pasteur muga ku bantu bafise amazina ngiteriteka Ange Claire ya kwa ajya amazina yose ucuyashiramo muri middle name ayasigaye je rero ntajyo fise twagiye kuri point ya gatatu date of birth aha rero bisaba kubozi aho wavukiye guys abantu benshi ngaha ntibiza kubagora kuko nta bantu benshi bazi aho bavukiye benshi usanga banditse ko bavutse kuri bona ugasanga banditse itariki imwe z'ukwezi kwa mbere 1997 canke 2000 mugaku uhazi ukaba waravyinjijemo muri system aka kantu vyumva nimba muri system warashizemo date wavukiyeko n'ukwezi wavukiyeko n'umwaka bisaba ko uvyinjizamwo uko nyene ni system ikenera kujya nyene wavyinjizemo ariko ukaba winjizemo ko wavutse le premier z'ukwa mbere itariki imwe z'ukwa mbere muri uyo mwaka utezwa kuba ubishiramwo uko nyene je twagiye maf ukwezi navutse mu kwezi kw'indwi ndabishiramwo day mvuka itariki 9 year umwaka ni 1997 aha ndi kubereka jewe sindi babandi banyageze imyaka yabo no I'm proud for it je suis fier de ça ntezo kuvyerekana mwese muyibone soon cyangwa bientôt fête anniversaire y'imyaka muca muyibona le 9 juillet abankunda mwese urumva namwe tuzatuko twasangira 1997 nkibishiramwe aha hariho point 4 aha hantu rero hakomeye cyane email address uracibuka mail wakoresheje nimba utakiyibuka we nibayibaye nimba uyibuka aya niyo mahigwe yiwawe provide the email address used in the electronic visa entry form aho shiramwo mail wakoresheje mail je nakoresheje ni pasteur Nahiman 2021 no mail iri official je natunze @gmail.com iyi umaze kubuyinjizamwo haba hasigaye gushiramwo ya authentication yawe ni jiyo bampaye niyi mugabo iyo baza kuguha CV W4R ndabisubiyemwo authentication ni ikintu gihinduka umwanya ku mwanya uko winjiye muri system icyingenzi mpita ndayandikamwo VW4R canke VW4R mu kirundi ni kane n'urudome R ukunyene muri majuscule guys ukunyene muri majuscule ikiba gisigaye ni submit umaze kubishiramwo vyose uvyujije neza yahagaritse ntiwakurikiranye yahagaritse unyene ndasubiramwo guys authentication je bampaye hano kuri ecran wanje siyo wewe uzwa kuba office iyi ni VW4R authentication yiwanje ariko wewe bashobora kuguha yindi mu kirundi ni VW4R ikiba gisigaye no kugira submit hari abantu bangu bace bakora ngo cancel cyangwa kasoringa no kubivamwo ushaka kuverifya uhita ufyonda kuri submit guys umaze kuba ugifyondako nta kindi rizati wawe PDF yiwawe bahita bayikurungikira cyangwa bakayikoherereza kuri ya email mu gihe uba ukiyibuka guys hano jewe natevye ko yaneko ndasigura session times out ariko gerageza wewe nta bindi ku muntu ivyo byose akivyibuka urashobora kuyigarura bahita baguha mail direct kuri ijya mail uba ukoze uba warakoresheje ariko icitondego nukumenya ko warayibaga ngarutse ku kantu
kuko ingene bacekinga guys uvyumve ko nta kirenze ni Green Card Lottery 2026. Aha tujane pour du bon à la fin ntabwo muzosubira kubona ibinda bigarukako uja kuri check start canke ibindi vyavyo byose. Aha mfise ama checking ngira nkorera abantu continue ndibaza murayibona ibisinda biterako cyane aya yose n'abantu ngira nkorere hano tujya ni bya bindi bine uteza kuba ufise confirmation number nimba barayiguhaye biba byiza, nimba uyitunze muri telefone kuri mail biba byiza guco ugashobora kuba ubikora. Aha icambere ushiramwo ya confirmation number y'umwaka itangurwa na 2026 hama y'ubu ni 84 ni M Q PL K 1 8 B W F. Hano last name yiwe ni Hakizimana ukaraba ko yagyanditse neza Hakizimana ya above yavutse 1978. Authentication mwabonye ko iki kintu authentication si yindi ko ndakoresha kuri telefone yiwanje cyangwa muri iyi video iza gukora no hakora authentication baguhaye kuki igendera hinduka ndagisubiye. Aha ni W A Y card W canke ni W A Y giharuro kane na E ikiba gisigaye uklika kuri submit kugira ngo urabe inyishu baguhaye uko imeze. Uyu Hakizimana inyishu amuhaye ngiyi based on the information provided the entry has not been selected. Guys ibi ndizera ko mubibonye ndabashimira cyane rero. Aha nta kuguma tubigarukako ndizera neza ko gushika ubu mwashoboye kuba mubitahura. Ndabashimira rero cyane mwebwe muri ko muragira amahigwe. Ndibutsa ko ari abantu plus de 770 quelque chose ni plus de 772 73 nimba ntihenze. Muri ivyo byose raba ukore ugarukane iyo mail, raba ukore checking guco ico gitigiri ushobora kuba urimwo. Imana ibahezagire. Ku majuna mashusho ni Live Card yariko arabimfashamwo ndamushimira cyane. Ariko program za World Vision TV zirabandanya soon ndaza twinjira muri program entertainment ariko kandi twinjira cyane no ku majambo ashobora kuba akubaka na cyane muri societe. Imana ibahezagire. Yari Pastor Nahimana ndabakengurukiye cyane. Imana ibahezagire. Ciao God bless you.